Wabonye abantu benshi bagiye bakubwira ku kijanye na TikTok ihemba. TikTok ni application abenshi mu bari mu Burundi no mu Rwanda musanzwe muzi kwidahemba, ariko TikTok irahemba, ahubwo account zanyu nyinshi zagiye zugururwa mu buryo butaribwo, ariyo mpamvu muri gukora mugakora cyane mukaruhira ubusa. Muri no video ngiye kwereka ingene ushobora kuyugururira account ya TikTok mu buryo buri official, mu buryo bwizewe cyane, kandi TikTok ihemba atari zazindi bagiye bakubwira. Ukumana nanje gushika impera video tujane ijambo kurindi atakana na kamwe kagiye kagucika, hanyuma ndakwereka ingene ushobora kuyugururira TikTok ihemba. Urugero muri no video ngiye kwereka mu gice ca mbere ingene ushobora gutandukanya international account na account iri local. Ariko imene sigura hariho account ziba ziri local usanga ariyo muri ico gihugu nyene, ugasanga ni account ni TikTok y'indundi, ugasanga ni TikTok y'inyarwanda, hakaba na TikTok international ushobora no kumonetiza hanyuma ugatangura guhemberwa zijya views. Okay, aha dufise account ya TikTok. Urebye ni TikTok nafunguye mu mwanya mutoyi cyane, hanyuma ndayizamura vyoroshe. Urabona nta nabantu ndi gufollowinga, ariko murabona ko ari TikTok iri kiraduga, iri kiratrendinga, urebye n'ama views menshi. So abantu rero muba mwarayifunguye benshi uza gusanga ari abantu mwafunguye ama TikTok, ugasanga muri gukorera ubuntu, ugasanga muri gukorera ubusa, mupfunikira ubusa, ugasanga niyo winjiye kucekinga ngaha nta kintu na kimwe bakwereka ko TikTok yawe iri local. So reka ndakwereke atakukwicisha amajambo ingene ushaka kuyigura account yawe ya TikTok, hanyuma ugatanga guhembwa, hanyuma ugatanga gukora amafaranga, nawe ngaha kuri balance ugatanga kubona ko ibiceri. Okay guys, so ikintu ca mbere uraza gukora, reka ndagusabe mugabo nyabona ubanze umpe subscribe kuri no channel yacu mu gihe bwari bushasha ubonye no video, hanyuma umpere like video, wandike no muri commentaire nyimba hari kibazo ufite cyangwa igitekerezo wifuza kuduterera kuri bino bintu cy'vyiko dukora. So ikintu ca mbere rero kugira ngo ugurure TikTok ihemba wibereye mu Burundi canke mu Rwanda, biraza kugusaba kunyarukira muri Play Store, ubanze ukore kino kintu ngiye kwereka, waza kumanuka no hepfo muri recherche, hanyuma uduga hano haruguru kandi turonderera ibintu, wandika ijambo secure VPN, secure VPN, hanyuma ukore recherche nkuko. Hanyuma murabona aka VPN aka anyene kari ngaha, waza kuza ubanze ugatereshaje nkuko ya hano bavuga ngo verify purchase, turemera n'amategeko yabo, hanyuma dushiremo code ya telefone isanzwe shema. Yes, hanyuma dutangure telechargement. Yes, amatangure telechargement. Turaza kurindira ko telechargement ihera. Abantu benshi bakubwiye ibintu bitandukanye, bakakwereka ingene wiyugurura TikTok, ariko bakweretse ibintu bitari byo. Bakweretse ibintu bitari byo. Ndasubiyemo bakweretse ibintu bitari byo. Raba ino video neza witonze, ndakwereka ingene ushaka kwigurura TikTok ihemba mu buryo buri officiel, mu buryo bwizewe, kandi je narabigerageje biranakunda. Okay? So ikintu ca mbere turateshaje VPN. Ica kabiri cyatuza kumana hano hejuru du scrolling, murabona ahantu handitse aha hepfo nyene, murabona akantu ka location. Akantu ka location nagatuma umuntu ashaka kubona ahantu uhagaze wewe. Abantu muza gusanga kuguruye muraza kukugara nkuko aka ka location. Okay, mwese tujane ijambo kurindi, umuntu ataza kugara location ntaze kungora. So ica kabiri uraza gucokora, uhejeje ivyo uraza kuza aha kuri TikTok. Kino TikTok yanje manda desinstall iki tikio. Uraza kuza kuri no application ya TikTok, nyimba ukoresha TikTok niniya canke TikTok Lite, ukora bino bintu ngiye kukwereka, utayifise uranyarukira muri Play Store nyene uyitereshaje. Byiza no bahamagarira gukoresha no TikTok nini. Uraza kuza ishondo gumizeko, hanyuma ucoca hano handitse app info ufyondeko nkuko, hanyuma uraza kuza hano handitse open by default, open by default ucuza ubanze kugare nkuko. Okay, yes guys, ikintu kiraza gukurikira, uraza kucuza kuri ka VPN kacu ehengaka, uraza kucukaza ko ugafyondeko nkuko, hanyuma ugende kuri accept tukugurure nkuko. Alright, tuanza kugura VPN kugira ngo duhindure location mu kugurura ino account yacu, ntihagire umuntu aza kutubona ko turi mu Burundi. So ibi ni vyaza wewe urabona bariko badusaba yuko tuyirihira, baza kucufyonda hano hejuru aha kuri aka kantu ko hejuru kugira ngo trying for free. Alright, hanyuma ibintu bimaze kuza nkuko tugama tuyiconnect, mu kuyiconnecta baza kuduga kuri aka kantu akako ngaha hejuru, uco ugafyondako nkuko.
hanyuma murabona bino bihugu bine vya mbere hariho France, United Kingdom, Germany na United States. Ibi nivyo bihugu vyonyene bitwemera kuyikoresha ku buntu. Okay? Murabona hariho ibi bindi vyo hepfo za Brazil, za Australia, ibi ni bihugu navyo nyene TikTok ishaka kuguhembamo mugabo vyo birazimvye urinda kubirihira. Twebwe rero ndabahanurira gukoresha United Kingdom ubu n'Ubwongereza je kuko nibwo nakoresheje kandi nabashije kubona monetization binyoroheye. Hanyuma ucugira connection request uraza guconnectinga nkuko. Enjoy secure VPN. Urabona bayinyemereye VPN yamaze kuba iduga hariya hejuru. Urabona iri connected barabinyemereye. Urebye na hariya hejuru VPN yamaze kuba ifunguka. Alright. What is the next? Igikurikira turaza kuca tuza hano muri Chrome. Muri Chrome ndabisubiyemo niho tuza kuca tuza. Turaza kuza hano muri Chrome. Hanyuma tuje hano hejuru nyine turondera ibintu uca wandika ijambo tiktok.com. Uciye muri Chrome ndasubiyemo tiktok.com. Alright. Hanyuma uraza kurosheresha nyene nkuko nk'ibisanzwe. Hanyuma urabona yuko ucushikira muri application ya TikTok bimeze nkuko. Okay? Ushobora no kuraba utuntu video nkuko. Urabona ko ucushikira ahantu hameze uko. Ikintu rero gikurikira ngiye kukwereka reka vyuguruke fresh. Biravana na connection office network. Your speed of network. Hanyuma uza gushikira ahantu ngaha uraza kubihuruhusha allow all. Get the full app experience. Open TikTok. Chadushana open TikTok. Open TikTok. Okay guys, murabona ko tushikira ahantu hameze nkuko umugabo waciye muri Chrome imeze nka application. Alright. Ikintu rero cyukora uraza kuza hano hepfo. Hepfo kuri profile. Sorry. Ushikiye hano hari i account ucucina ku tuburungu dutatu. Ucuca hano handitse settings and privacy. Ucumanuka hano hepfo ucugira log out kugira ngo iyi TikTok irimo tuyivanemo kuko ndazi ko TikTok wewe ngaho ufise ntabwo yizewe. Uraza kubanza uyivanemo rero ukoreshe TikTok yizewe. Okay. Alright. Reka tuyivanemo hanyuma ndakwereka ingene cha tugaruka tugashiramo TikTok yizewe. Cha tugaruka hano hepfo kuri ya profile nyene nkuko. TikTok yose nagende connecta ko kwaca gumaza nawe ushaka kusizirenga reka byiza tuduge ngaha hejuru aha nkuko cyato cyano kuri add account. Okay? Hanyuma tuje kuri add account murabona hano handitse sign up kugura TikTok nshasha. Guys reka ndabwiye ikintu kimwe. Nukuvuga TikTok ya ufise wayuguriye mu Burundi kandi uyugura ata VPN ufise. Nukuvuga barasanzwe babona yuko iri mu Burundi no guhanura kuca kugura TikTok nshasha niyo iba yizewe. Tuza kuza kuri sign up. Okay. Ikintu ngaraza gukora uza kucuca hano kuri continue with Google. Turaza gukoresha Google nibwo buryo bwizewe kandi bukora neza account. Baza guca bakuzanira ama email yose ufise. Ikindi kintu nababwira ngaha rero cingenzi abantu benshi mukunda korera ku kibazo. Wanashaka kugenda ka trendinga urabona gadusa ama email. Hari kugenda ka trendinga mugabo wamara go trendinga ukazokwisanga ajya TikTok yawe hageze gukora monetization bayigarukanye kuba indundi ikaba local. Kubera iki email wayugure nta VPN irimo barafise location yayo barazi ko email ari indundi ico ibintu byose uri kurakora biba ari fake. Alright, sinzi ko tubihurizako ibintu byose uri kurakora biba ari fake kuko email yawe basanzwe babibona yuko ari indundi. Okay? Ikintu no guhamagara jewe ugura email nshasha kuri no VPN batashobora kubona ngo ni indundi baza kubona yuko ari yo muri ya United Kingdom. Tuca twizira ngaha add another account. Anacha tuza ngaha badusaba gushiramo pattern nyene ya telefone yacu. Pattern ya telefone yacu. Yes. Pattern ya phone yacu. Hanyuma urabona ko cadushikira ngaha tuza hano handitse create account hama baragusaba kwali for my personal use changa for my work or business. Chatuja kuli for my personal use ngaha. Alright.
tuza ngaha tugashiramo izi amazina yacu nyine nk'ibisanzwe. Nkoje ndashaka kugira reka ndabe nk'izina nogira ivyigwa ku mbuga, ni email ndiko ndugurura ivyigwa ku mbuga. Okay, avyiza wokoresha umwidondoro uhuye na passport yawe kugira canke karanga muntu yawe kugira ngo nitwakora monetization bizotworohere gukora verification ya ID. Alright, hamugasha ugahitamo kuri umuhungu canke uri umukobwa. Okay, aha tugeze baca badusaba tubibereke. Guys, ndagusaba gukora subscribe utarayikora, hanyuma utararaba video zacu kuri YouTube umuhombe cyane. Dufise channel ya WhatsApp, urashaka kucheckinga link muri description ino video. Okay, urashaka kucuhitamo muri izi email zibiri ivyigwa ku mbuga, curaba email ikoroheye hamukagira next, hanyuma kagira password. Bakunda gusaba password iri strong, hanyuma ukavanga n'amashifre, ugatanguza ama majuscule n'ama minuscule. Alright, yes, ubu ngaha uri kurugurura ino email kuri no VPN, ikintu cyamenza kugusaba reka ndibereke ivyigwa ku mbuga, ucugira next, hamuraza kuza wemera n'amategeko yabo. Ma people, uburyo bwo kugura TikTok ihemba mu buryo bwonyene bwizewe n'ubu. Uzokwereka iyindi video azoba kubeshe. Video nisa niyi. Biriya bindi byose babwiye murabona neza mu gihe uri kurakoresha email wuguruye mu Burundi guys, kandi birumvikana canke mu Rwanda canke handi, urumva nawe kubitaba ari ibintu biri official. Alright, hanyuma baza kuhita bakwereka ka message nkaka, shonda Gary got it. Yes, hari abantu baza gusaba ku verifya. Okay, ngaha baragusaba itariki wavukiyeko, birthday, waza gushaka uyo wavukiyeko ko nuzi aho wavukiye. Hamadusonde next, tukugura TikTok. Still now turacugura TikTok. Aha rero bagusabye gucreate nickname, tasha option continue nickname, nta rindi zina twe dushaka. Alright, turakomeza. TikTok yacu tayari yabaye connect. Aha tuza rero tugaruka hano hepfo kuri ya profile cyo switching account. Murabona account twamaze kuyigira. Alright, iyi ni username ushaka kuyichanginga, username, ushaka ukacana handitse edit profile, ukaraba nk'ico wohindura nka username yuko wohindura ivyigwa ku mbuga. Mugo urabona kano ka username ni fresh. Mugo ushaka kugira ivyigwa ku mbuga gafatanye basi ata point irimo. 2025 ivyigwa ku mbuga 2025. Okay, urabona iyi barayemeye. Mu bisanzwe aka kavyo kataraza ntibaba barayemera. Ucushonda save, hama set as username. Guys, ucushirako profile ngaha, ugashirako akalinking na n'ibindi. So video ibaye ndende, ndaza kuza mu gice ca kabiri. Ku mugoroba ndaza kuza mu gice ca kabiri cyangwa se ejo. Mwebwe mwanza mugura TikTok muziheze, mwandike muri commentaire muri benshi, munyereke ko mwavyuguruye. Nce ndabeka ingene to developer TikTok, ndabereke n'ingene TikTok itangura kuguhemba, ndabereke byose jewe na account yanje ntume ndayishira ku mugaragaro, ndabereke uko byose nagenda bikora, ndabereke rero n'ingene uyizamure mu mwanya mutoyi cyane. Nce ndabereka kandi ingene ukora difference. Wewe wibaza ngo iri international, mu gice cya kabiri nzoza ndakwereka itandukaniro hagati ya TikTok iri international, ariko ikigo nzo gitanga kuri YouTube gusa. Nyaruka rero kuri YouTube usure ino channel ya New Life Studio Bugenyuzi. Channel ya New Life Studio Bugenyuzi ku bantu mutayizi ni iyi.
ni channel iri official hano iri gukurikirana cyane n'abantu barenga 10,000. Yes, genda urosheje niyo afite byo bwenyuze urabe video za vuba twigisha ko ubuhinga n'ubumenyi butandukanye. Tugira na channel ya WhatsApp munyarukire. Thank you for watching this interesting video. Thank you for choosing me. Thank you for watching how you can create international TikTok. The monetization is very, very easy if you have followed this video and made these steps. Okay guys, wifuza kugura konti ya 1xBet iri professional, ndakwibutsa ko gukoresha code promo Sakabagano.